ndabaramukije mwese. Muri iki cigwa tugomba turabire hamwe ukuntu Amerika muri intambara iriko iragwanira hamwe na Israeli bigwanya Irani, ukuntu bafise amahirwe make yo gutsinda iyi ntambara. Tugomba turabire hamwe ukuntu bigoye eka mbere bitanashoboka ko Amerika yoshobora gutsinda iyi ntambara ya Irani. Mu mpera muza gusanga ari naco gituma Amerika naho ariyo yatanguje uru rugamba, naho ariyo yatanguye gusotora, ubu iguma isaba yuko intambara yohagarara itaratakaza canke isi yose itarabona yuko yatanguje intambara kandi ikongera ikayitsindwamwo. Amerika yagerageje kuva kera kwigarurira ibihugu vy'Abarabu birayinanira. Mwibuke ivyabaye muri Iraq, mwibuke ivyabaye muri Afghanistan, mwibuke ivyabaye muri Libya. Irani yoyo ifise ubuhinga canke ibanga ibindi bihugu vyose yaba Amerika, Uburaya bitigeze bisobanukirwa. Ubwa mbere na mbere ikintu gikingiye Irani ni uko ihagaze, position geographique yayo. Ivyo turabirabira hamwe, kandi tuza gusanga atari ivyo gusa bituma Irani itoshobora kuvogerwa n'intambara yariyo yose iciye ku rusi. Kino gihe rero Amerika na Israeli bariko bagerageza gusenyura ico gikomangoma citwa Irani. Ariko ngaha bivugwa yuko Irani imaze imyaka 600 imipaka yayo itarigera ihinduka n'imetero n'imwe. Abongereza, Abaturikiya, Abarusiya baragerageje kugira ngo bahindure imipaka ya Irani, vyarabananiye. Rero waca wibaza uti iryo banga Irani ifise abandi badafise n'iryahe? Reka tubanze turabire hamwe uburinzi bwa mbere Irani ifise yahawe n'Imana ku buntu. Subire ndabibutse ko Irani ari igihugu gikomeye kivugwa no muri Bibiliya, igihugu c'Ubuperesi. Ubwirinzi bwa mbere rero nabo nyene si ubwo bubatse babusanze ngaho, ubwo ntabwo ni bitumba binini binini bihanamye bikikije Irani. Mu mpande zose Irani ikikijwe n'imisozi miremire. Mu majyepfo hari uruhererekane rw'imisozi ico twokwita chaîne montagneuse yitwa Zagros. Iyo iragenda igashika no muri Iraq. Iyo misozi ni miremire cane kandi iri ku birometero vyinshi kuri Irani. Uvuye muri Turikiya uja mu gihugu ca Irani bivugwa yuko ari ahantu hagoye cane. Cane cane hahurira inzuzi Efrate na Tigre. Izi nzuzi ziravugwa cane muri Bibiliya. Eka no majaruguru ya Irani siyororo. Uciye mw'ibahari Caspienne hari bariyeri y'imisozi miremire cane. Iyo misozi bayita la chaîne d'Arbols. Mu buseruko bwa Irani hari yindi misozi ikikije Irani igasesera mu gihugu ca Afghanistan na Pakistan. Aho uteye Irani kugira ngo wurire iyo misozi cyo kugora cane. Bariyere twovuga ko ari ya nyuma mu misozi ikikije Irani nico bita Gulf Persique. Aha abagerageje gutera Irani naho boca mu mazi bagwa mu misozi bivugwa yuko ifise ibirometero 250 uja indani muri Irani. Mwimvira iki kintu, ufashe urugendo rw'ibirometero 250 uri mu mitumba ihanamye y'Ubugesera uja muri Irani. Aha kantu murakumva?
mwiyumvire iki kintu, nta barabara ririho, aho abari mu mitumba yageseye, aho hantu wewe wohacana abasoda boca hehe? Iyumvire nawe, kugira ngo utere igihugu uko kiba gihagaze canke position geographique yaco irafasha cane abagiteye. Amerika yarananiwe muri Afghanistan, ivyo murabizi. Imitumba yo iri muri Irani murumva yuko ataho bisa bisana ni muri Afghanistan. Bivugwa yuko mu kiringo c'imyaka 600 abagerageje gutera Irani bose bananiwe. Aho twariko turavuga ku misozi ikikije Irani, eka n'indani muri Irani si yororo. Kandi afise ubugaragwa bubiri ubwo bita Dasht Kavil na Dasht Lut. Ubugaragwa ngo n'ubugaragwa burebure cane, aho ata muntu numwe yoshobora kwiyumvira kubucamwo. Kandi bivugwa yuko hafi imiliyoni 90 z'abanya-Irani baba mu misozi. Rero igisirikare c'ababateye ubwa mbere kigira ingorane zaho gica mu mitumba, logistique irabaherana, no kuvuga ngo ravitayema biragorana ko bashobora kuyironka. Ukiri muri ivyo vyonyene abanya-Irani bobo bahejeje ko kwitegurira kwiyumvira yuko wotera Irani uciye ku gataka. Ntitwovuga yuko yoba ari indoto gusa, kwiyumvira ko woyitsinda woba uri umusazi, ahubwo woba uri n'umwihevyi. Iyi misozi rero ikikije Irani nayo nyene hari igihe bishika ikayibera intambamyi. Naho iyi misozi ikingira Irani umwasi, Irani nayo igomvye kwagura akarere mu bihugu bihana imbibe birayigora. Nabo baciye barondera uburyo bashobora kwikomeza. Baciye bashira imigwi igwana mu bihugu bitandukanye nka Hezbollah muri Libani, uwo bita Utis muri Yemen, irafise n'indi migwi muri Iraq. Muri Palestine yashizeyo umugwi wa Hamas, no kuvuga ngo baciye bakora rezo yabo bakorana. Wumvise iyo mihari tuvuze, wumva ukuboko kwa Irani. Reka rero tuvuge ikindi kintu c'inguvu kuri Irani. Ni wa muhora wa Hormuz canke Detroit d'Hormuz. Umuhora ucamwo igitoro, igice kinini cane cawo kiri kuri Irani. Kurundi ruhande iyumvire namwe, kuri uwo muhora hariko igihugu ca Kuwait, hariho igihugu Bahrain, hariho igihugu ca Qatar, Emirats Arabes Unis, hariho igihugu ca Oman, tutibagiye Iraq. Ivyo bihugu vyose tudondaguye ni nkuko twovuga yuko biri hakuno. Irani nayo iri hakurya. Nibaza yuko bitahuritse, ni nkuko ivyo bihugu vyoba bisangiye Tanganyika. Hakurya ya Tanganyika nkuko hari Kongo akaba ari niniya ku nkengera yose ya Tanganyika, akaba ari Kongo yiganziye. Mugabo hakuno Burundi bukaba buri ku nkengera ya Tanganyika, Rwanda, Tanzania, Kenya, Zambia n'ibindi bihugu. Voilà, nkuko nabivuze. Kongo murumva yuko yoba ariyo ifise ingufu kuri Tanganyika. Ivyo bindi bihugu biba bigaba ibirometero bike bike kuri Tanganyika. Na Irani rero kuri uyu muhora wa Hormuz niko bimeze. Akanibaza yuko katahuritse bagabo. Aka kantu rero kameze nka V, aha niho Irani ifatira. Murabona ko kameze nka V, aha Irani niho yugaye. Iravuga iti aha uwo ntagomba kwacaho ntacaho, kizire. Yahugaye bivuye kuki? Bitero yagiriwe. Aka kantu rero ntiyumvire yuko koroshe. Aka kantu Irani yagize kariko karahungabanya hafi isi yose. Igitoro cahora gica ngaha yaragihagaritse. Iyi karata n'izindi nguvu za Irani ibiriko irereka ibindi bihugu iti jewe simvogeye. Umvogeye ntiworoherwa kandi n'abandi ntiboroherwa. Voilà, ivyo nivyo biriko biraba.
izi rero ni inguvu za Irani. Ibice 25 vy'igitoro gikoreshwa ku isi bica ngaha. Ivyo vyose ubu biri boroke. Naho hari ibihugu bimwe bimwe vyumvikana na Irani bishobora kubicishaho. Ibice ndwi vy'ubutunzi bwo ku isi bica aha muri umuhora wa Hormuz. Ibice 90% vya gaz iva muri Qatar bica muri umuhora wa Hormuz. Aho vyose biri boroke. Yani rero uba wemeje yuko ivyo bice vyose vy'ubutunzi bwo ku isi bihagaritse. Murumva yuko uyu muhora utuma Irani igira inguvu zidasanzwe zo kutavogera. Ikindi ca gatatu gituma vyogorana yuko Irani ivogerwa biciye ku butaka, bivugwa yuko Irani ifise inkikiro canke perimetre ingana n'ibirometero 8,731. Ibirometero 2,815 biri hagati y'ibahari Caspienne canke la mer Caspienne na Golfe Persique. Ibice 30 vy'ibivuko biri ngaho, ariko ivyo bivuko birimwo imitego idasanzwe. Amazi akikijwe n'imisozi. Muri iyo misozi Irani yesitariyeyo ibimisire vy'ubuyobe. Ahantu ngusanga biri n'ahantu amaradare canke amadrone adapfa kubona. Aho rero ugiye gutera Irani uciye muri ivyo bice wogira ikibazo gikomeye cane. Ivyo bintu bitatu tudondaguye murumva yuko bidashobora korohereza umuntu wese ateye Irani. Ica kane kitokorohereza umuntu wese ateye Irani. Irani irimwo imigwi y'abantu benshi. Hariho abaperesi, abarabu, abazeri, abakurdi, abatirkimeni, ababarushi n'abandi benshi cane. Aba bose rero usanga bavuga indimi zitandukanye, kandi bose bamwe bamwe baba bagomba gukingira akaranga kabo. Iyi migwi y'abantu rero iri muri Irani ubwayo irafise ivyitumvikanako. Uko kutumvikana kumaze imyaka myinshi, kandi mwico gihugu hama habaye n'imyiyerekano myinshi y'abo bantu. N'abantu benshi washaka bama bapfuye kubera iyo myiyerekano canke iyo migumuko. Uno musi usanga bafise ikibazo ariko bagomba yuko gikemuka. Undi musi abandi ugasanga bafise ikibazo cabo. Ikintu rero gitangaje kuri aba bantu, bumvise umuntu wese aje avogera Irani, izi ngorane zose baca bazibagira. N'abongereza baragerageje gucanishamwo abanya-Irani, vyarabataye kuw'amazi. Ivyo rero Amerika na Israeli barabizi neza. Nico gituma Trump nawe nyene aguma avuga ati kugira ngo habe impinduka muri Irani vyova ku banyagihugu bo nyene. Nico gituma mu gutera Irani bavuga bati aka nakaryo keza ku banya-Irani ko kwifatira ubutegetsi wampaye inka. Bati ntimugotwe. Ibi bintu tudondaguye vyerekana yuko mu gihe ibintu bimeze uko, kuvuga yuko wotera Irani ukayitsinda ari indoto idashoboka. Ntiwoshobora gutsinda igihugu, ntiwoshobora gutera igihugu ngo gitsinde udafashijwe n'abanyagihugu b'ico gihugu. Ivyo ni indoto idashoboka. Nabaka kantu mu 1941 Abongereza n'Abarusiya binjiye muri Irani. Aho hari mu ntambara ya kabiri y'isi. Bagomba kubuza yuko abanazi bakoresha Irani nka base militaire. Ivyo rero ngo vyarateje urwimo rukomeye muri Irani, mu gihe ibice 95 vy'abanya-Irani araba mizirima b'abashite. Aka kantu rero karahambaye.
iyo haje umwansi avuye inyuma y'igihugu bose bategerezwa kuba umwe. Izi nkomezi canke iyi system, iyi mbono iri ahantu hake, kuko ahenshi iyo ugiye ugacanishamwo abanyagihugu voilà uhejeje gushikira ico gihugu canke gushika kucurondera. Muri Irani hoho ni igihushane. Amerika na Isirayeli igitera Irani, bari bazi yuko abanya-Irani baca bagumuka bakaja mu mabarabara bakiyamiriza leta, ahubwo bagiye mu mabarabara biyamiriza Amerika na Isirayeli. Naho intwaro yariho yabatwaza igikenye. Aka kantu kararyoshe bagabo. Iri nibanga rikomeye rituma Irani iba igikomangoma. Iri nibanga rituma Irani iba ntavogeka. Kanatsinda hari ubumwe, hari inguvu. Voilà, l'union fait la force. Bava kumva umwasa avuye inyuma, baca biyunga. Za ngorane bari bafise baca babanza bakazishira ku ruhande. Mu 1980 hari hejeje kuba revolution muri Irani. Igihugu nticari bwatekana. Saddam Hussein acagira ati reka ndabaprofita aba bantu baca bacanamwo. Igisirikare ciwe kiravogera Irani. Intambara yamaze imyaka 2. Inyuma y'iyo myaka 2 Irani yaciye yisubiza uburere bwose Saddam Hussein yari yafashe. Ivyo vyavuye kuki? Nukuvuga ngo ya migwi yose y'abanya-Irani yari ifitaniye ibibazo hagati yayo yacija hamwe. Abanyagihugu bose baja mu rugamba bakubita abasirikare ba Irani. Bivugwa yuko muri iyo ntambara hapfuye abantu bashika 1,000,000. Saddam Hussein abarasubiye inyuma adafashe n'imetero nimwe. Eka mbere n'ubunini bwa Irani buratuma kiba igihugu cogora gufata, kuko utogifata mu munsi umwe canke mw'ihinga rimwe canke mu kwezi kumwe. Untu Irani ingana, bivugwa yuko Irani isumba Ubufaransa incuro 3. Naho wovuga ngo ufashe umupaka, wobanza guca mu misozi ibirometero vyinshi, ugaca mu bugaragwa kugira ngo ushikire abantu bo muri Irani. Uko wewe wokwavansa niko abandi baba bariko barakwitegurira kugira ngo bakumene. Ivyo rero Amerika na Isirayeli barabizi neza. Gutera ibibombe amamisire boyatera, kuko na Irani irayatera, mugabo onyene ntivyotuma batsinda iyo ntambara, ntivyokunda. Nico gituma hatabaye ibiganiro ngo bumvikane, Amerika izoruhuka itsinzwe muri intambara. Eka mbere nico gituma iguma ivuga habeho ibiganiro, habeho kumvikana, kuko irabona yuko intambara itoyitsinda. Mu kurangiza kino kigo, nikiye kintu twebwe abarundi twokwigira ku banya-Irani kigatuma Uburundi buba intavogeka. Imana nibahezagire mwese, reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.